bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu nkundire ndabaha ijambo ry'ukwezi kw'indwi twisunze gisomwa kiri mu Balewi igice ca 23 umurongo wa 23 na 24 hanswe nguhoraho abarira Mose ati barira Abisirayeli uti mu kwezi kw'indwi umunsi wako wa mbere uzubabera umunsi wo kuruhuka bihebuje ube uwo kubibutsa mutangaze mu kuvuza inzamba ube uwo gukorana kwera. Ndavuze ngo kaze mu kwezi Imana yategetse akaruhuko kawe gahebuje. Imana iguhe kuruhuka ivyakuvuna ivyakubabaza ivyakuzazanira uronka akaruhuko. Muri uku kwezi kw'indwi nyene niho Uhoraho yatumye Mose ngo abare bagire n'umunsi wa 10 wo kwiyeza wo gutanga impongano. Umunsi wa 15 uko kwezi kw'indwi ube umunsi w'intangamarara w'amahema wo kugira igihe cyo kwibuka ingene Imana yabanye nabo. Ukwezi rero n'ukwezi kw'iminsi mikuru, ukwezi ko gushikanira Imana, ukwezi ko kwiyeza, ariko cane akaruhuko gahebuje. Imana iguha akaruhuko nkuko yagategetse, ibindi vyose vyumvire akaruhuko Imana yategetse. Ivyakubabaza ivyakugora bive mu nzira, wiyeze ushikanira Imana amashimwe ibereye, kandi kuba ukwezi ko kwibuka ivyo Imana yagucishijemo ingene yabanye nawe muri amezi aheze, mu myaka iheze, wibuke ukwizigira kwayo, wibuke ivyo yagiye kubarira ikabishitsa, umenye ngo nibivuze izobigushitsako, wibere mu karuhuko, ukore mu karuhuko, ugende mu karuhuko. Imana ibahezagire, murakoze kudutega yombi.